FPI Fraternité de patriotes Ineza. FP-I idutahuze kuba umunywanyi. Imigambwe yigisha kwikunda kuruta byose. Ubaye umunywanyi ikakugaba ikagutegeka, mbere utabikoze ugafatwa minenegwe canke ukabizira. Mu kuvavanura n'iyo ngendo, FP-I isaba abarundi kugabanya ubunywanyi, batahure ko umugambwe ari igikoresho atari hangiro. Inyishu z'umurundi zitegerezwa kuza imbere y'ivyo umugambi usaba. Twese tukabaza ico uzotumarira imbere y'uko dutora. FP-I nta makarata itanga, itumira umurundi wese mu nyigisho n'ishure ry'imibereho. Utabishimye uribandaniriza, mbere no kugaruka gusoma urusaku birarekuwe. Ubishimye nk'umuntu wese yifuza gutora, uba umukunzi, membre sympathisant, bikagufasha kumenya iby'igihugu udakumiriwe. Ubishimye ukifuza no kubishigikira, uba umufasha, adhérent démocratique, kuko burya hakenerwa byinshi ngo dushike kwihangiro ryo gutsinda ingorane ziduhanze. Ubishimye mbere ukifuza kuba mu babikwiza hose, ubu munyabikorwa, adhérent administratif, ukaja mu nzego zitandukanye zitunganya umugambi. Ntidusubire gufatira mu kivunga abantu bose ngo ni abanyamigambwe, ariko tubahimirize gukurikirana inyungu z'ubuzima bwabo, na cane cane bahurikiye mu masendika y'imirimo bakora, ariyo nkingi y'ibyifuzo bafise byo gutera imbere. Tugabanye gukunda imigambwe, tuzoba twirinze gucanamwo tuzizanya ubusa.